burya dukwiye gukundana nka bene data, atari rwa rukundo rwa rundi usanga rwatwaye abantu mu vyaha. Gukundana nka bene data, uwugwaye ukamusuhuza, uwugize icyo akenye ukamuha, ukagize icyo umusumbi ukagira icyo umusumbije, ni vyiza. Kuko na Bibiliya iravuga ngo urumva urukundo ntirube urw'amajambo gusa. Aha rero niho rero abakobwa bahendegwa. Wazi ko hari abahungu basambanya abakobwa bakoresheje amaverse biblique ngo nimukundane mu majambo gusa. Niko Yohana yanditse mu icete cya mbere igice cya 3 umurongo wa 18. Bana bato nimukundane mu majambo gusa. Umusore ati none tuzoguma dukundana gutya nyene mu majambo? Oui, urankunda, oui, moi aussi je t'aime, mais gushika ryara amajambo ku karimi gusa. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukundane mu majambo gusa, ariko mubishire no mu bikogwa. Ibi bikogwa mwibaza ko ari ivyo? Nivyo Yohana yashaka kuvuga. Tubishire mu bikogwa, dufashanye, dukoreranire, apana ivy'ubusambanye sivyo yashaka kuvuga. Rero wa mukobwa nawe adasoma Bibiliya, niko handitse. Ndabasavye musome ijambo ry'Imana muriheze, muzosanga babaziritse ku katsi. Urukundo rudutere gukoreranira, gufashanya, kandi n'Imana tuyikorere tuyikunze. Ibyo rukundo ntiyashatse kuvuga uru rukundo nyene twama turiko turavuga ngo I love you. Sijya mitima dukunda kwandikiranira. Nibyibwina. Kandi udakundana ntuzi Imana, kuko ukundana niwe yavyawe n'Imana.